twari twiteze yuko hambavu yuko ubutegetsi bw'igihugu butariko buramura bagiza ico we yacakora sukuzana umubano mubi nabo bakinyi nkuko iva ariko arabivuga iyo karaktere arasanzwe arayifise burya si karaktere yiwe ya hafi burabizi yuko aho yagiye araca hose guhagarara bavyibuka kayiwe na Jose Mourinho ati numutama kagerageza gutsinda ibitsindo kagendera ku gakoni uravyibuka yuko n'umuntu atavuga ngo niba abantu bavuga ati so umuntu avuga ati jewe ndashaka kuguhebera ikintu kibi wankoreye so umuntu aseda respecte pas je ne te respecte pas c'est ça la loi chez moi oya boni ivyo rero araho biba ngombwa karaba hirya burya gwidrogba n'urwana gwiza hari iwabo yitoje nkuko eto yari karitoza abona mu ibibazo byinshi baranamugwanya baragira mugabo yaraba umwana mwiza aravuga ati reka nirotire pole pole harabe ngombwa ko rimwe na rimwe ugira intambara zose sizo kugwana intambara zose sizo kugwana gusaba yuko ureka zikarengana cyangwa ukigira ikijuju bakavuga ngo ikijuju abo wowe abarushije etorero kiki umuntu arabura se ari president wa federation hakabura umukinyi n'umwe amubwiye ati condoléance bivuze ngo wari umwanya mwiza wo kumubwira ati wewe nitukwishimiye turakugarabagarije akababaro nubwo tudashobora kuja hajya ngo duhangane nawe mu majambo ba mugabo iciza uko bimeze kose Christophe nuko mu kibuga ibiko birabera inbox nko tubuze kubivuga ibiko birabera dans les coulisses nibita ariko biraffecta resultat kuko benshi bari biteze kubona mbega Cameroon imbere ya Cape ifise abo bakinyi bonye n'ubwabo babwo bati tweze twe responsable mu kibuga ibiko biravugwa nitwerekane icuka kibeze nabi hanze kigaragara mu maso y'abantu ibiko biravugwa mu gihugu twe mu kibuga twereke ama resultat ameze nico nariko ndashaka kugaruka ko je cyane kuva yuko head office je ndiko ndiyumvira ambavu yuko head office ko kugara ko kuva yuko adategerezwa guseda ano kenka imbere y'umuntu wari wese yaba uri president yaba uri ministre ati jewe ndafise ibintu bishigikira nka federation ya FECAFOOT ambavu ivyo byose ndiko ndibaza mu gihe byo bandanye ukunye deja arabiza uruhande rumwe ni ruko ramwemerera abantu uko ramwemera ndavuga ngo ruhande rwa ministere ya sport ariko uyu munsi ariko ariteranya ko abakinyi kuko abakinyi umunsi sinze mbega zotwara abande mbega tugiye kubona abakinyi pedete yandikiye pedete vuba turagiye kumenya ivyo yashize mu mail mu gihe byo bari kubagabisha bati umuntu zo kumva yifatanije na n'uruhande jewe ndi ntarimwo sizosubira kandi amenye yuko mu gihugu atazosubira kandi kuba convoqué peut-être ivyo navyo urumva urabizi ko yatangiye kubagabisha ku match y'u Burundi ya eliminatoire za kane aho hose urabizi yuko ari abakinyi imbere no muri kane heruka batera abakinyi bamwe n'abandi nta guciriye mu Dorcas nkaririya jambo yafashe kujya umumenyereza akaze kuriya nibisanzwe ije ni role y'umumenyereza mugabo kiki urazi yuko n'impamvu yanka bakuye ko aba ba Brice bose baza ngo bafate equipe nationale abagomba umuntu azoza akavugira ko akinjirira no mu kazi akamwinjirira no mu kazi uko ashatse bikaba ibintu bitahuritse nyene reka tubirindire ariko yuko batanguye kuvuga ati ibintu ntitwobisiporta rero bamwe batise mauvais signe kubura abakinyi bamuvuye ko nawe yageze ahaseda avuga ati reka ndabireke ariko urumva yuko abakinyi bari dikote ya gouvernement ariko novuga ko ministère ni gouvernement kurande abakinyi bari kuruhande rwa ministère yego kuko baravuze ati twe dushaka staff ya ministère ndego twinjira mu ndege abo vyumvikana yuko staff rero igizwe nabo ati vyereke vya etore ko ravuga hirya no hino turuka ubutumwa niyivugana twe ndukeneye twe twaje gukina igihugu cacu ama twitaye mugabo mu gihe bari ko barabikora ukonye kiki twarabonye ubutumwa bwavuye kwa Infantino yego ubwo butumwa nabwo ndavuga ni mu gihe ubutumwa bwavuye kwa Infantino bwemeza yuko ingingo ya head office ariyo bazoshigikira ndabona neza yuko iyo groupe ikushigikira ministeri shobora yose gufutwa kujya mugabo oya nifutwa ujya mugabo arabirukana bose abati jazozana abandi ko umuntu ufaka dushobora gutaka kutwenfluence twebwe ngo dushobora gusabota inkino canke twigenzuko sivyo le brado feri hagati yawe na ministeri twe nturaba rero nimbaye towerabonye yuko ariyo abantu batamushigikiye canke iki abarunkira ubutumwa
bo bavyise ko ari amamenase kandi ahatanga na kopi yega niyo menese ndiko ndavuga urumva ko yababwiye ati mugi peut-être yahareje ngaruka ivyo biraba football yo muri Cameroon nimba leta zovuga ati sawa abakini mugende mukine kuko no munsi biva ko yamaze guseda nawe ni mugende mukine ngo ni babakwite forfait ni ashaka yuko avuga ati jewe ibi nishobora kuvyemera nditwara muri FIFA ndababaza ati none muri FIFA mwebwe raporo muzoyisaba ministère cyangwa muzoyisaba federation urumva mwemera abandi kubwica babwira ati je nimba munyemera ni mumwe mumfashe kundenganura nsubire mu mabanga yiwanje nyezi na cyane staff iyo bariyo ikorana n'abakinyi ivyo rero ni FIFA izoza gusuma mabisi n'ivyanga shabaraza kumuha raison Samuel Office aho rero ndiko ndagira kugoba ku bakinyi bo barafashe ingingo yo kuemerera iyi staff iri kumwe yemewe na ministeri abo bose barashobora kuzoca bafudika muri equipe ya Cameroon reka tubindire turaje nuko indwi zenze ku minota 27 dukwakwanya ku munsi wa gatanu igikombe ca bura kiratanga eho yes so 100 ku munsi wa gatanu igikombe ca bura kiratangura aho ubona yuko ibihugu byinshi ariko bitegura gukina inkino za kivandimwe ariko hariho bimwe biriko biraba ubona yuko bimwe mu bihugu vyari vyitezwe bifite abakinyi beza biriko birerekana yuko umenga biri ku rugero ruri hasi ingene bariko barakina uravye notamment nk'ubwongereza ejo bundi batsinzwe na Iceland ejo igihugu cy'Ubufaransa iwabo hari Bordeaux banganje n'igihugu ca Canada muri ko murabibona mubona iyi Coupe d'Europe uko abantu bari bayishuye bayiteze idashobora gutangaza abantu ku vya bihugu twari twiteze bikaza biri hasi gose biragoye kuvuga ngo ufatiye kuri match ya Mikali ngo cubone ibintu nivyo kwitegura neza nibimenyetso mugabo nibimenyetso kwitegura neza birafasha kaja nibaza ngo Canada iracari Canada twahora dufatira mu Rwanda ico ni cyane yarakomeye gose hanyuma ica kabiri muri zimace harabamwe akantu ku kwireserva ko bakenye Alonso urankejo uwitwa Kylian Mbappe we yaragize akabazo babaye baramubika kugira ngo ntihagire ikibazo aza kugirira muntuze kiki ejo ari kuwa Mungu bararoba vendredi competition irabitanguye ugize nakavune kindwi zibiri gusa biba biheze ari kuno rero abakinyi babagenda ba uko kwitanga kutari kwinshi cyane ico nikinde nivyo hamaze igihe hari dute muri equipe de France par rapport ya performance zabo niki muga nimwe mu ma equipe yo muri Europe ifise abakinyi beza inahabwa n'amahigwe yo gushika kure kurusha ibindi bon reka tubigumitse uko gatoya turindiye sikure ariko sinofatira kuri biriya cyane byaraye bibaye ariko kandi sinovuga ko ataco bivuze sinovuga ko ataco bivuze urabona nk'ama equipe nk'ubwongereza nk'ubu ibihugu biri favori cyane n'Ubufaransa n'Ubwongereza n'Ubudage buzokwakira ni na Portugal hari kindi na Espagne oya na Espagne na Espagne no ivyo equipe zose ziri na match muri ivyo bine mvuze wosubiriza nde Espagne nivyo Espagne irakomeye mbwira ico wokuramwo oya ndavuga wavuze Ubudagi yavuze France ne Faransa mvuga Ubwongereza mvuga Portugal nshashiramwe Ubudagi ko aburi muhira cyane paraporo y'Ubudage nabo buri muhira jewe rero muri Espagne yoza mu kibanza ca kabiri kuko Espagne abantu benshi Espagne babona kugenyene baba peut-être uvuga Ubwongereza bivanye n'amazina tugoze kubona mu Bwongereza navuze favor navuze kubwiwanje oya ndiko ndavuga benshi urabona kiki benshi kira competition igiye gutangura ego basonda akavuga ati ibihugu biri favor ni bya mbere cya bitanu ivyo nivyo bya mbere biri favor ubundi urumva ariko uretse niyo noza kugatwa kiwanje na Espagne gakida kabisa Espagne igeza mu bibanza bibiri na gatoya urabire Espagne mbwira umukinyi ahetse equipe yiwe ari muri equipe oya basi tuca tuja mu biharuro Espagne itagira abakinyi ba Real Madrid nta cibikiri oya reka oya iko nijya misoko ya Barcelona jewe ndakubwiye yuko Espagne uzuyitinye hageze mu competition akomeye igihe iso urabona ko ifise abakinyi benshi bakiri bato oya ndavuga urabye no ku nkino no muri mondial ekipe igira kuri ya Lamine Yamal oya
ifise abakinyi beza ifise abakinyi beza Dorcas nabakubajije bo uko meze kose abo tuzi bahamagawe si babi kuko uravye n'inkino za gicuti nakubwiza ukuri bimwe bahora bakombina ekipe ijya Espagne ntifise umukinyi n'uyu yokina mu kibanza cy'umukinyi w'Ufaransa umwe Yves nawe urayifashe nabi jewe ndakubwiye umwe ku wundi gwera mu igori gushika kwa Mbappe hari imbere ni ku ruhande rwawe ubwira 11 b'Ubufaransa umbwira 11 ba Espagne unkuriremwe umunya Espagne umwe yokina mu Bufaransa amazina si yakina oya aho rero ibindi ndiko ndakubwira n'amazina bafise akomeye kubona umwanya kuko ni je collective Rodri niyo kina muri Espagne mu Bufaransa Rodri wenyene Rodri Yamal Lamine Yamal yokura tembere mu kibuga nibishoboka Pedri yokina kwande kwa Griezmann Pedri nimero ya Griezmann bo reka bo ibibaho si papier umviriza sewe kayembwira France ya Upamecano ngo na Saliba Ibrahim Konate Saliba Saliba no mu Benzema kwanza nakino hanyuma Espagne hariyo bana Saliba no mu Benzema nakino twahise twakomye France bakinisha Upamecano na Ibrahim Konate hanyuma mu Espagne nyiyo hasi uvuga ngo ni hasi Espagne irimo bande ba Laporte bakina muri Nude reka tubireke ba Laporte bakina muri Arabie Saoudite ico menya Yves ekipe y'Ubwongereza je sindashira no mu bibanza bine vya mbere muri Euro yo mukama wa iyo ikure mu mutwe kuko iyo amaze kudesava mukama wanje iyo amaze kudeseva cyane oya amaze kudeseva cyane urabye no kubakinyi bafise bageze muri nationale bacafutika ingena kubwiye ekipe kugira bayite favori barabira ku bakinyi bakaraba no muri current bambe mu buryo bwa vuba uko ekipe yifashe nuko yitwaye muri competition kanaka izo ababongereza bahushije finale iwabo inkino bwongereza reka nakubwire ubwongereza bwa Jude Bellingham ubwongereza bwa Phil Foden baje bageze muri nationale umengo baba bwa Declan Rice ubwongereza bwa Harry Kane ayo mazina ne ubwongereza bwa Obama ico nyene cyo uzutinye ekipe ikina je collectif ubwongereza bwa Trent Alexander-Arnold urabukuye muri zine zambe mugaba ibyo ni resulta mugaba gukomera nako nushaka kubitandukanya ni ubwongereza bwazamwe butari favori amabuka cy'abatwari competition bwaza buri favori none wewe wambere abatwaye ikintu yego wewe rero uzokomera umuntu ari uko competition ava competition naco icyo bavuga favoritisme iba ari sur papier mu kibuga n'ibindi n'izindi resulta hari amafati hari ibintu bikabwa gutya bafatiye ku bakinyi beza bafise Espagne igiye atabakinyi batatu b'abastar ifise mugashaka gutangaza benshi reka tubirindire ni ku munsi wa ishobora wumva wowe uri kwishira muri facteur chance none niyo nubwo bwongereza tubona facteur chance na gatoya uno munsi ubwongereza butwaye igikombe na muntu numwe yotangara mu Espagne twese kokomiko oya reka tubirindire ku munsi wa gatanu tuzobona ivyo bihugu nyene muri ko muravuga ukingene twiharire reka tujye kuyandi makuru isahe ni 35 Dorcas ku munsi wejo hariya mu Faransa ahoraga hose aho umusore w'imyaka 21 bose abantu bose abakomeye bakumbagaza hasi yahereye kuri batsitsi pasi hariya muri quart de finale aragenda kuwiswe Yannick Sinner muri demi finale aragenda ejo kuri Alexander Zverev Mudagi amubwira ati uko biri kose ndavuga ko aragiza Yannick Sinner umwana kiri muto seti ya mbere iratsinzwe Yannick Sinner amubwira ati petit niko graswa umwana aravuga ati uko biri kose genda garuka oya seti ya mbere shera ko ni Alcaraz akubita remontada seti zibiri Zverev aragira iki aratsindiye kabiri nimuvuge muri abarasi boro atsindiye gatatu ikintu rero cyabaye ikicyumviza kubwiye uzi ikintu cyabaye ngo ikintu rero cyabaye ikintu rero cyanyoye turamvye amaguru ikintu cyanyohe n'ingene umwana ngana kurya ariko bashafise kazoza kabisa ijya je iragoye kabisa nukuri niwe mwaraje horaga batanguye 14:30
batanze Alonso nabikurikiranye muri groupe Kiki yanditse ari nka 16 ya match nanjye nashaka kuyiraba kabisa Dorcas akomanta ari nka 18 iyo match itaraje yamaze amasaha 4 ibaze amasaha 4 bariko barakina sinzi tennis ibyo byo nabibonye uko bimeze kose n'urukino rwari rwitezwe cyane hagati ya nimero 4 ariwe Zverev Mudagi nimero 3 ariwe Alcaraz Carlos no mu mwana kiri muto myaka 71 n'imisi 35 yabikoze nkuko kikiwakora bivuga seti ya mbere yabaye ku ruhande rwa Alcaraz ariko araduga Zverev zibiri zose arazitsinda iya kane Alcaraz araduga cyane iya gatanu nawe arayitsinda mugabo nuko tuvyumva yuko izo seti ya kane yari kwiradadanura kuko mu gihe Zverev yari kwitsinda niwe yacatwa atwara igikombe kuko bose yari finale yabo ya mbere ya Roland Garros ariko wabonye iya kane urazi ko yamutsinze mashe zine ku busa zose ashiramwo kamwe mu nyumba kati karaduga abaragiye burundu bo gusa nabonye Zverev yagize amakosa menshi cyane amakosa yabaye menshi cyane mugabo kandi dushire kuri mentale uno mu petit uyu burya abikoze inyuma yuko muri demi finale Karaze ngo yakinye na Yannick Sinner nawe nyene yaduze uko nyene yaramutsinze ya mbere agira zibiri seti zibiri kuri imwe iya kane abarayitsinze iya gatanu burya amaze inkino zibiri demi finale na finale akinye seti zitanu muri izo zose iya mbere yayitsinda izibiri bakazimutsinda mugo akaduga kuri mentale rero ku munsi w'ejo sizo kwabonye yakinye afisa abakine biwe baguma bamuza ku mumasa wabona yuko nawe nyene inyuma nuko yari muto ntiyari yoroshe yareka seti zitanu shira ko yuko yarafise ico kibazo c'imvune abizi ko Masters yi Madrid atayikinye bivanye ico kibazo c'imvune nawe yabishikirije jewe nabikubiye kuva kare uyu ni Djokovic umuheritier umukonkira wiwe mugabo rero ndakubwira ariko ndakubwira uyu mwana ni nkeya finale zo mutsinda Djokovic azotsinda umwana finale bakazohora muri finale uriza Dorcas kibazo si experience no gutena ikintu cyane basi babitanguye bitanguye bya banadare bayi n'uyu urumva ngira ni surcharge musculaire yanavye ndabana rero Nadal kuva 2008 kushika noze yiwe ya nyuma yatwaye yari 2022 Roland Garros yatwaye Roland Garros 11 14 kuzigabanya Dorcas muri tennis ubabaye barakoze kare ni equipe yose bigize timu yose bigiye mu bihe kuko urumva name ndaraba rero Dorcas ndavuga nti burya uyu mwana arakara ariko mu mategeko gato kikinda gucire mu mategeko nk'ubu mugiye muri finale ukagira ikibazo wa match bica bigenda ni abando ubutsinzwe ni baraporta ma urashobora kina na seti zibiri bikanga ucubutsinzwe none rukina ko na box ukubiswe kaoni kawo nariko ndaraba Zverev ingene yakinye box yo usohoka twabonye cyo wagize Casper Ruud ya box muga box ashobora no kugira ikibazo cy'imvune nawe si cyane ukaraba Rune nawe ne si gose ariko kuraraba kuva muri parcours ya Zverev Alcaraz niyo yabaye ikomeye cyane huitième de finale nako yakiye na Auger Aliassime umunyakanada raba quart de finale Alcaraz yakina Tsitsipas Tsitsipas nawe yakorotse yavuye muri top 10 kubera kuri uyu munsi wa mbere urumva nawe no mu demi finale atakina na Yannick Sinner nimero 2 kwisi urumva aciyaheza finale akina nimero 4 uyu mwana yarakaze parcours ya Karaze yari goye cyane mbere nawe nkuko yabishikirije ku munsi w'ejo nti timu yiwe arayishimira cyane ntiyari yitezwe kuguri nivo nk'inyi yari yitezwe yuko yokora nk'ivyo yarayakoze rero kuba ashise gukora kandi ikintu cyonyene novuga physique uno mwana nabonye mentalement arakaze cyane hamashira ko yuko nawe nyene ibi twaho turavuga